Sawa. Mzee karibu. Niwe mtu wa lesa. Iko nje mwanangu. Uragize neza kuza ko ari byo mukuru wawe yari yambwenda kubwira. Kandi ndabikubwira ngaho ko ari byo sako atabantu benshi bahari. Ko nibanga yavuze ati izo bambwiye ko nabikubwira wewe wenyene. Bande kubari Mukuru wawe. Yambwiye ati ndakubwira ati ko abamukoreye ibyo ari mama yitwa Mabukwe hamwe n'undi umukobwa yitwa Josephine. Ngira wewe ucubamenye. Sibyo? None Dr. umugwayi ameze gute? Ubu turacamukurikirana aracamerewe nabi mugabo biko biraza bukebuke. Iminsi mike murashobora kumutahana gusa igikenewe bisabwa ko muza muramugaburira ibintu by'udupotage, ibintu by'umusururu, ubuyi, by'isosi. Utumwe tworoheje kuko ntiyaragira ko yomira ibintu bigumye ko yarababaye cyane mu izosi. Dr. turakusabye n'ukuri ukora uko ushoboye kose. Nubwo ikibazo tuko turagerageza uburyo dushoboye kugira umurwayi wanyu amererwe neza. Namwe mu banda ya musenga Imana ko abaganga baravura mugabo Imana ni ikiza. Sawa. Sasa. Bize neza. Sawa. Karibu. Joshua ni hari. Oya si hari rasohotse. Joshua sohotse ubunyene ati mu wenga kwibarabara. Oya sindamubonye. Oya yari yagiye. Bira ndakubaza. Butewe na Joshua n'amahoro. N'amahoro ni sawa. Mumeranye neza muri iyi minsi nta kibazo gihari hagati yanyu. Kibazo na kimwe ni sawa. Okay, nimba mumeze neza nibaza ko ari amahoro menshi. Sawa rero niyazura mubwira ko yuko naje kumuraba. Sinzi kweri ko ubwo butumwa buza gushika kuko uko ntagiye ntasa n'umuntu aza kugaruka. Boneka ko uzasura kubonana nawe haciye igihe kitari gito. Sawa na kundi. Okay. Karibu kandi. Sawa. Okay. Nibiki kuri ngaya masaha? Nagiye kurindira amabisi ndabura imodoka. Rero nahagaze umwanya munini cyambona amazinda bireke nzoca ngendeje. Ariko Imana ni nziza kweri. Barazi yuko igihe wagenda nasigenda senga Imana ndavuga ati Mana ariko koko kweri kwemeye kuntandukanya n'umwana wanje aka kanya nyene none Imana nsenga atari bayari yumvise gusenga kwanje. Kubera iki? Mufisi sinari numva ko ushobora kunja kure. Erega mama nundi sinaringiye nari kuzogaruka gusa. Irigiste gutanga akanya kugira Bera banze konza nawe yitamburiye. Ahubwo Bera nyene avuye ngaho kukurondera. Bera? Ego. Avuye kundondera ngaho bunye. Ego cyane. Kandi uko namubonye biragaragara neza ko ashobora kuba yamaze kumenya ukuri. Oh my god. Yeah. Rero uratse
iyi valize yinyinjize mu cyumba ngene maze ndamurabe. Nukuri ndagusabye mwana wanje ugenda muvugane iki kibazo mu giheze mugikure mu nzira. Igomba ahubwo gira ningogo turi iyi valize maze ngende kwa. Okay sawa. Amabera sishaka kwicara mu rupangi wanyu nashatse tuyagire nganyine. Je nari mvuye kuraba umuduga ko nashaka kuduga. Mera shambira ko waruje kundondera. Kuri imodoka nayibuze naciye nsubira inyuma. Rero nanje kuraba ubwo mbwira ivyo waruje kumbwira. Nari nagiye kuraba ndakubura kugenda gusaba ikigongwe ko byose narabimenye. Muganga yarambwiye vyose ko atari wewe. Hama icyo nashaka ugende umbwirire bofe Davy. Umumbwirire byose. Boje kwico nta ngorane ni ikintu gisanzwe cyane, ikintu gitoya. Sasa rero je bone ko ndibuta nashaka ngende muhira kwanza. Rero ico ndibaza ko ari ikintu gitoya nzokigufashamo. Gikuru nuko ari kumenya ukuri ukareka kugira amadute kuko nanje byarambabaza kubona utari kuramvugisha. Mugabo ndashima Imana kuba wamaze kumenya ukuri. Kandi bavuga ukuri guca mu ziko ni gusha. Ico cyo ndakigushimiye. Sawa. Mama nibaza ko je nogenda. Okay sawa. Fresh. Aturagiye ko ibyo ujya nari ndi kumwe na Bera. Icambi yagiye cyane bira. Yagiye kwa Bera mu kuri atamije nagiye bijya biyo sister wiwe. Yarabimenye man. Ese nakubwiye gene so yari yabana. Ya cyose. Gene cyari byagiye. Ubwa mbere yarazi ko ari jera afana nagize Wisheboro wowe wanitse ya Desi. Kumbe nasije. Rero ejo turi kumwe yarangiye yagiye kwa muganga arambwira ko Desi ashitse hajya amaraso agishushe yaragize icyo avuga gatoya acamubwira ko Nzeya wamunize atari jewe ahubwo ari ujya mu mpera bajya iwabo hamwe na Nzeya n'umugenzi wiwe. Ibyo twese turayaje byo na Bera. Aracarambira ati ngo yaramutinya ngo Nzeya boyfriend wiwe mugeze kuraba nyene nize kugenda bimubwire kugira ariko abica Ngoja nini hatari pe. Ntawe bigeze ndaje. Rero je ubu ngomba nje kwanza nakona namusabye umubonano Nzeya Davy. Nje kuvugana nawe. Agomba kujije ndamubwire byose ku murongo kumene byagiye. Ntige taparaza kubyizera man. Kureka tubyizera. Bro abantu ubu ndaheze. Byaba bizera umuntu umani bica kure ndake. Bashaka ibimenyetso birahari. Turamwereka ibimenyetso n'impamvu byose. Nabisa amafoto. Uko Nzeya Resi asa n'uwakize amubajije gira Resi agatangaza kumubwira babikoze. Ako akiri kwa muganga mwana yagira kumubwira nawe kamubaza Resi aza kumubwira. Sanje vraiment. Je numva hanini. Iyo atakaziyo byizere nuko na Resi azobimubwira. Azobimubwira. Urumva mugabo Resi yotinya kumubwira cyangwa agashaka bayishira ibanga. Yari yagiye Bera gusa kugira ibyo banga ari gume muri we na Bera mwaje na bisangana wapi. None Bera yabibwiye Bera nyine yabibwiye Bera canke uva Resi yabibwiye muganga nawe shakira Bera. Ibyo ni byaciye ku bantu batatu nabo babizokunda amande. Ngo byo bari byo ma. Rero kadadagije kugare nawe na Davy. Amena kugira icyavuye. Okay, kazi bari fit sana kwe. Ndida gusanga nganye. Atachijiriga bro, jiriga ari kudaba. Jiriga. Ndazira gusanga nganye. Ikanda ikunda ma, ikanda ikunda sana kwe. Ko
hatuma ntuza umutima yamvuye ku jobo twanje nani job utwaye abandi aya masaha ari kujoro wenda uri ngaha no baje ku job ijyana uri sangapi ukora akazi ko mwijoro uri sangapi bro ubu ubona uratari saa sita saa jengura guhera isize kugira saa 5 nk'abandi saa 5 kandi sese cyo gana gusanga aho po igisura amazi none waje saa 6 kuya saa 7 saa 8 saa 10 none nashaka akazi ko program twasize Allo? Ni sawa? Umeze neza? Oya ntacyo bitwaye ko mwaba mumeze kose. Hama hari icyo nagomba ndagusaba. Bisanzwe ibyabaye byose ntibyanezereye. Ukuri mwarakoze kandi ndabashimiye cyane. Mabukwe. Ndakwinginze kandi ndagusabye. Naratse kukuburira indero. Ariko ku bintu wankoreye ndumva neza yuko ngeze ahantu yuko numva umengo nuko kwica no kwica. No unyumviriza banza unyumvirize uri Mabukwe ndakubaha muga ibintu wakoze naje nta gaciro byampaye. Ntituriko turaharira ndagusabye ntituriko turaharira rero sinipfuze ko tuza kubonana amaso mu yandi. Ndagusabye tekera ibyawe ugende sinze gushika ndagusanga ngaho. Nanoneho nta nicubahiro gifise muri Mabukwe. Umviriza no sindi umwana wawe reka kunyita umwana wawe sindi umwana wawe kurikira umukobwa wawe genda. Mbe mwumvise ibyo nababwiye. Jewe mvuze nti tekera utwawe ugende atari uko uhava ku nabi cyangwa ku ne. Sawa ndahejeje nta bindi nkeneye. Reka kungora. Jose aha anye simvuga sinumva niko ndajugumira umubiri wose ubwoba buranyishe urumva wa mukwe wanje yanyirukanye ibintu byose yabimenye yambari yati ndagiye singaruke ndagusanga ngaha none Jose singiri yonje mbera duhanze rero uzi ko nanjye twaraye duhagaze n'umugabo turiko turashwana dupfuye ibyo nyene none ka Jose umviriza rero ndakubarire ikintu jewe cari gitumye ndanaguhamagara ngaha anye byanse n'ukwereka byanse nuko ntambuka nukuri nagomba ndagusaba Jose urumva unjane hajya munze wawe je nukuri ndahamara iminsi naho yoba indwi imwe ndahamara iminsi ninyegeje hanyuma nzoba ndarondera iyo onje ngoze he muhiri wanje nukuri ndagusabye imbabazi ejo narafukamye ndarambarara umugabo twaraye duhagaze yaramenye ibyo twakoze yarabimenye nico gituma rero sishobora kukwikoza ngo uze muhira ahubwo rero ndakubarire fata unyaragase ugende ku mukobwa wawe Eliane waramubyaye arakubabarira none ushaka bari jewe nsamburaga mama oya dusambura none gashajotse ibyo twakoze byose ntitwabikorera hamwe je na wewe oya nawe ntunyihinduke n'ukuri none byose ntitwabikorera hamwe ndagusabye n'ukuri mubyeyi Eliane n'umukobwa wawe nanje sa n'umukobwa wawe urabizi none ushaka nanje sambure oya ntusambure umvirize wowe uranjana hajya muri kijya cumba wowe unyugaranireyo none umugabo wawe azomenya yuko ari yonde ishwishwishwishi mama ibyanje naraye ndabikuye mu nzira umugabo wanje ndamusaba ikigongwe nta bindi bintu nogenda kongeramo ahubwo rero numba utagendayo ubage wifashe Jose nawe uko niko mbwiye gasha natinye kuja kwa Eliane ko yo nkava menye ibyo nakoze none nawe uko niko mbwiye kandi byose twabipangira ha sawa ntaje jewe ndanigiriye numba ugenda numba ugira gute ni bumenye ibyo ukora
unyihanganira kandi baye reka genda byabaye ubona usize ariko gacoza urambevye mama murakoze rero ndatashe buriki ubu nyene buriki ahubwo nyine reka ndamuherekeze ko urabona ko amasaha ageze kure. oya nutwaje gufungura sarashika no mu nda aha oya reka ngende tuzosubira ubundi munsi haburanye bukije Josh mugiye nyukuru wawe ejo twari twavuganye asha inyuma hafi naranumi wabwo numvise ko ari we yarantelefoniye nzanumva mbwiye ngo n'umunsi araza kuwutsa ahubwo nyine mbe ni wowe ndi mweko muravugana ku telefone numvise uri mu cyumba muri ko murayaga. Ego mvuge telefone amaze kumwanya muremure yariwe no kuri narumiwe ndatanga narambwiye ati nimero zawe narazirondeye narazibutse sinzi umuntu yambwiye ko ari we yazimuhaye ahubwo rindira ntaze ngo akubure bera none nta kuntu wanze ukarindira bibi akaza kwanza hama cinda guherekeza nta kibazo Ma, none mama ukiumenga ntwarunkumbuye ahinda gukumbuye none kumenga ntushuhiye gusa simeze neza uragwaye ma oya ahubwo ahamagara abo ba Joshua wari kurahamagara Joshua erega mami yaje nimuze mu muramutsi